bakunzi ba TV5 Worldwide News. Welcome back to your favorite show Kigali Chonyine kiguha ama exclusive menshi amakuru reka taking headlines hano muri Buja Flavor. So uno musi ndagufite amakuru mashasha hanisha kubwira ko vyerekeye post cyangwa vyerekeye ikete ya rai risohowe hamwe ni na kampanye cyangwa umugwi Korako kuvyerekeye evenement ya le 1er septembre 2020 yabaye hariya. Murabizi ibintu nyene vyagenze, murabizi ko haciye havuka amabezi cyane ari contre Big Fizzo, bamwe bavuga yuko yanse kuririmba. Donc benshi bibaza yuko peut-être kuri evenement kuba Big Fizzo yari umupare, yari umuntu ari mu kibanza cy'abapare yuko yategerezwa kuririmba. So byarakweze amajambo menshi, bamwe bavuga biriya abandi bavuga biriya. So iraba big buzz, iraba nyene ikintu ubona yuko benshi baramuye umuhari Big Fizzo, warashaka baruro bamenyesha makuru nyine barabihatarisha gose kuri stage, aho yababwira ati jewe sinaje hano kuririmba, gusa icyo nakoze nashoboye gukora icyo nategeza gukora, selo nivyo twumvikanye hamwe n'ino kampanye cyangwa ino team ya Korako. So birabi ibintu birebire gose, ngira mwarabibonye bamwe mu bamenyesha makuru barashoka kumuhamagara Big Fizzo no kumusipia, please Big Fizzo you a great star, urabona hano muri Buja Flavor. So vyojyohera abantu bari ngaha uje ukikora mu gahogo ibintu nk'ivyo. So benshi baragerageje ko sister nako batagize, ariko warabona yuko yari muri way y'ubuyaya, kandi ijya we yaratumye bamwe mu bafans bashobora kugira agashavu bibaza yuko maybe Big Fizzo we rumva yari prevu kuririmba, ariko rumva nuko arase kuririmba. Rumva bici bigaragara yuko Big Fizzo atagishaka kunezera aba fans bivanye nuko ijya mvugo ya bamwe mu ba MC bari ngaho, kuko barageje kumubwira ati Big Fizzo hano hari abantu bakeneye kumva, hari abantu bashaka kumviriza vraiment ivyo banabi cyane, ugiye kiruno rubanza ino ceremony iheze atana kantu na gato ubakoreye, basi ko tuma nabo nyene biyumvira bagiye bati rino joro twari kumwe na Big Fizzo, twari kumwe na cha gihanganye, so twemera hano muri Buja Flavor. So byaragaragaye yuko vraiment bivanye niyo nyifato ya bamwe mu ba MC ukuntu bashoboye kwesista, byagaragaye ko Big Fizzo il était censé kuririmba muri yo evenement, mais selo na contraire afitani hamwe niyo kampanye ya Korako. Biragaragara neza yuko Big Fizzo yari atumiwe na special appearance, no special appearance muri yo evenement, kugira ngo appearance yiwe ishobora gukwega abantu. Mumvise gusa ko Big Fizzo aza kuba yibereye muri abo mahingo cyangwa muri ico kibanza, bituma abantu bashobora kwitabira iyo evenement. So niyo kontra Big Fizzo cyo gukorana na Korako company. So ivyo rero tubivuze twisunze ino kete cyangwa ino post dusanze ku rubuga rwa page Instagram ya Bounty Boy Entertainment 257. So ndibaza guys, maybe mwarashoboye kubibona, ariko nikirashaka kubabwira yuko bobo baraye bavuze yuko Big Fizzo yashoboye kubaha amasezerano bari bahanye hamwe n'ino kampanye ya Korako Entertainment. Ino kampanye Korako cyangwa no mugwi Korako washoboye kwiyeskiza, washoboye gusaba ikigongwe Big Fizzo kuvyaraye bimushikiye, I mean ku mabase yari karaca hirya no hino. Bamwe bavuga ati Big Fizzo yarayahaye kandi mu giteramo cyangwa muri evenement ya Korako. So bamwe kavuga ati Big Fizzo yaraye akoze bisanga bivuye ku kabure, bamwe bavuze ngo bivuye ku kabure gwe, abandi bakavita kuri uko bashaka, ngo nive vyatumye Big Fizzo yanga kuririmba, ariko ni muri ya ntumbero yo kwiha agateka. Murabizi Big Fizzo yari yatumye muri no evenement na special appearance muri evenement ya Korako. So niri yatumiwe nk'umustar aza kuririmba, ariko yatumiwe nk'umustar na special appearance. Rero ku bantu badatahura special appearance niza ni ama moment umurindi ngesha kwitanga akagenda mu kibanza kanaka kugira ngo baze kuronka abantu baze kwitabira iyo evenement canke urubanza bivuye kukungene hariho
umuririmbyi basanzwe bemera. So he was there just like a special appearance. So abarundi mutegeza kumenya yuko kuba mu special appearance bisigura yuko utegeza kuririmba. Special appearance bisigura yuko uje muri ico kibanza kugira ngo maybe abantu baze kukwegera bifotozanye nawe, abantu bakuramutse, ibintu nk'ivyo bamwe bashobora kuvugisha bakubaze biriya na turiya. Nico kintu cyatwaye Big Fizzo muri yo evenema, nico gituma bashoboye kumwita umupare. Rero ingorane twebwe abarundi kenshi na kenshi ntituzi gutahura ibintu bimwe. So we have to change our mind no kumenya yuko umuririmbyi afise devoir ziwe, afise kwiyubahiriza mu kazi kiwe no kwitera agateka, apana aho mufatiye hose ngo ririmba nawe ngo asharirimba. No, rero Big Fizzo yategeza kubahiriza pari ya kontra yiwe, kandi ino kampanye Korako yaraye yishize ahabona no kuvyemeza yuko Big Fizzo yubahirije ivyo bari bavuganye ijana kwijana. So ku bantu rero bari musanze muzi ko maybe Big Fizzo yaragaye ku bantu, ku bafanzi biwe. So abarundi murakeneye kujijuka cyane. Big Fizzo kuba yarari muri ya evenema ya kampanye ya Korako ntiyari yatumiwe cyangwa ntiyari yahamagawe kuririmba. He was just there for appearance, for special appearance. Keshi mzorabe mu evenema manini baba bakeneye appearance y'umustar umwe yamaze kuba kizina kugira ngo public yiwe ishobora kwitabira ivyo bintu. So this was the case kuri Big Fizzo muri kampanye ya Korako Entertainment. Nabivuye ku bantu bandi usanga bafise ubutahura guke, bo bibaza every time iyo babonye umuririmbyi muri biriya canke biriya yuko ategerezwa kuririmba. So suko ifo mumenye yuko umuririmbyi kugira ngo aririmbe ategeza kuba afitanye amasezerano kanaka atomoye, kandi kuririmba umwuga wo kuririmba sumuga wo gufatiraho. Sikintu cyavuga ngo because Big Fizzo is right here in the house, where Big Fizzo ari hano muri kino kibanza, so reka tumurondere, reka tumusabe aturirimbire. Siko biteza kugenda. Murabizi umuziki no rudandaza, urumva no rudandazwa. It's a business. So murabizi ko business yose iza kwinjiza amahera. Mugi business yakora injiza amahera, so you stop it. Urumva urahagarika ukaba umuntu nyine asanzwe. So he was just there like yari special appearance muri evenema ya Korako. Ukuri nuko bivanye n'ivyo iyi kampanye Korako yarayisohoye, bavuze yuko Big Fizzo kandi banamushimira gose, kandi banabeshuza ku bintu vyari maze imisi biko biravugwa cyane. Nivyo bashe kwandika muri ino kete yabo yo kumenyekanisha basi communique yabo, ibintu nk'ivyo byo kuvuga yuko Big Fizzo ku ruhande rwiwe yashoboye kubahiriza amasezerano bari bahanye hamwe niyo kampanye Korako ijana kwijana. Rero ku bantu benshi mu gifisa gahari n'agashavu ku vyerekeye inyifato ya Big Fizzo mu kwanga mu performinga kuri yo evenema, yabikuye kuri vya bindi byo umuririmbyi yuko atari umuntu bafatiraho aho bamufatiye hose. Ni nkuko ndushaka kumubona Big Fizzo mwibara bakajumubwira ati Big Fizzo I'm your fan, so ndirimbira hano mwibara. No, it's really impossible. Nico gituma yase kuririmba kuko si umuntu bivanye n'agaciro kiwe naho agejeje muziki wiwe, si umuntu ufatiraho aho ufatiriye hose ngo Big Fizzo ririmba, Big Fizzo igira ibi. Nibaza mumubona mu ma evenema menshi, rimwe na rimwe horagenda gushigikira mu ma evenema ajya ya sama Kigingi Sama Comedy, urumubona mu evenema y'aba comedy yagiye kubashigikira. So ucumufatira ngo kubera Big Fizzo is right here, let him sing. No, nibikunda. So that's why yategeza kwiyubahiriza no kubahiriza pare y'amasezerano bari bahanye na kampanye ya Korako. So guys, ndibaza ko mwavyumvise anything that's I've been saying here muri kino kiganiro TV5 Worldwide News. Ndakwibutsa gusa kugira subscribe na like kugira ngo ibiganiro bize biraca hano muri TV5 Worldwide News bitazabira gucika. Murabizi yuko iki nicyo kiganiro cyonyene hano muri Buja Flavor kiba ama exclusive mesh guys. Ndakwifuriza gusa kubandanya ugira ibihe byiza, ibisigaye naho ubutaha. Hasta la vista baby.